Diaspora inasinzira. Twagiriye amahirwe yo gutemberera ahantu hariko raba ibirori bikomeye. Reka tuze kubereka mu dukurikirane muze kuraba ukuntu vyagenze. Murabona abantu ukuntu biteguye, abantu bararindiriye ibirori bitangure kuno munsi wa none. Reka tugende tuze kubereka ivyo, tuze kuganira na bamwe muri bo murabe ukuntu vyagiye kuno munsi. Kaze mu dukurikirane tugende. Turakuramukije cyane, mbega uvuga maki ganira natwe. Turakuramukije mushinga ntahe uraha ya jenda habe gute natwe biri sawa. Mbega wiyumva gute ko washije kuno munsi? Kuri umunsi je numva merewe neza, ya ndakomeye. Ibirori wewe ubibona bize kumera gute? Abantu ntibaraza mugabo abantu atanguye kuza, mbega twitege iki? Je ndibaza yuko ibirori bizakugenda neza, kandi nimba abantu baje bangana uko baje muri ibirori, byumvikane yuko ibirori bizakugenda neza. Mbega twitege iki canke uje kwitega iki? Twe twiteze kuba tubona umurundi aserukira abandi, ari umurundi aba ari umurundi nyene hashize, aba afise ijambo, kandi umurundi ashobora guserukira bose muri iki gihugu. Mbega bikwigisha iki nkawe uri umujene, bikwigisha iki? Ko gwaruka duhaguruka ya mu bintu bimeze bene, kuko gwaruka tudahagurutse abatama ni bene bazoyama bahaguruka, kandi ni bene bazoyama babitwara. None rero gwaruka aho tuba turi hose dukwiye guhaguruka twumvise ikintu kiraba umurundi wese, gwaruka tugahaguruka. Mbera kubera twebwe gwaruka mbere ndikwe turi benshi kurusha abandi abatama. None rero gwaruka twigize basinda bibazwa, abatama ni bene bazogira ni bene bazobihagararira, urumva ni bene kandi bazonabitwara, kandi urumva tuzoba ari uruhombo kuri twebwe gwaruka. Akajambo kanyuma wo tubwira kuri Ndayipro hariya? Ndayipro no gukora nyene akazi ko uboneka yuko umenga mwaratangwe gukora. Muvyuke mukore ibikorwa byo gutangaza Uburundi no gutangaza amakomuniti y'Abarundi. Nivyo novuga. Murakoze, turagushimiye. Twongeye kwaramutse kandi turakuramukije umushinga ntahe. Ukazina bakwita gute? Anyita ni Wireless. Ni uri hano? Ni hano nitabiriye umurariko w'inama kaminuza y'Abarundi hano muri Kentucky, niyo mpamvu ndi hano. Mbega twitege iki? Turarindiye turabiza kuvamwo, ku makuru dufise batubwira yuko ari kuvuga ngo dutore ugiye kurongora Abarundi muri Amerika yose. Nka wewe bikwigisha iki canke bikumarira iki? Ni byiza kuko Abarundi bateza kuba bafise umurongozi, hanyuma kugira ngo bakorere hamwe, kugira ngo bakune n'igihugu cyabo c'amavuka. Akajambo kanyuma wo tubwira twebwe abari ngamwe uru rukombe? Ni kuza kuraba tugatora kugira ngo batore umurongozi ashobora kubarongora ataho yegamiye, ahagaze hagati na hagati, yigisha Abarundi, yunganisha Abarundi bose kugira ngo babe kimwe. Reka tugushimire kanya keza. Turabaramukije mutama. Ku mazina bakwita bande? Jabanyita niko bamwe Emmanuel. Mwaje muvahe? Je naje mva muri Memphis, Tennessee. Eko urugendo rwagiye gute muri Memphis? Urugendo rwagenze neza cyane. Navuye hariya mu gitondo saa 9 y'ijoro, nageze hano saa 2 z'agatondo. Mugabo turashima Imana yatuyoboye neza. Mbega kubera iki uri hano? Ndi hano kubwo kama twumvise ko kuza kwirondera
indongozi yoduhagarikira nk'abarundi hano mwa kino gihugu ca Amerika yose. akajambo ka nyuma botekerera abaza gutorwa canke abazotorwa Akajambo ka nyuma notekera abari butorwa canke bazotorwa nuko nokumva ko ari wese ari butorwa uyu munsi yoba ahagarikiye zina murundi wese hano muri Amerika yose hama agatwarira bose ku bw'abenegihugu bose nk'abarundi. akajambo ka nyuma tubwira twebwe urwaruka Nka mwebwe namwe urwaruka namwe mukeneye kuba mwitabira aho indongozi zishize nta kugabatinya mu kumviriza indongozi ico zibategeka. reka tugushimire kanya keza. Murakoze. bakunzi ibiganiro byacu twongeye kubaramuca kandi nkuko twababwiye kuno munsi mukuru mwiza turacabandanya. Mbega mushinga ntahe amakuru yawe? Ni sawa. Mbega bakwita gute? Ezekiel Manirakiza. Mbega ngaho uhagarikiye iki? Ni nka mpagarikiye sekite also mpagarikiye ibintu by'inuzeye byo kwandika abantu kumakinga sure yuko winjiye wose yanditse. Mbega ibi bikorwa wowe bikwigisha iki? Ubumwe. Uvuze ubumwe. Mbega abarundi ni hehe tunanirirwa ubwo bumwe bupfira he? Muri akanya nta kintu na kimwe nobivuga ko cyane numvye kuri ibyo. Canke ubona ingorane irihe kugira ubwo bumwe bushishikare gukomera? Ubumwe bushishikare gukomera. Twizerane. Aho bupfira he? Hari igihe ubumwe buza mugabade bugasambuka. Mbega ni gute dushobora kugumya ubwo bumwe bukabandanya? Tumenye kwizerana. Nta kindi kihari. Tumenye kwizerana, kubahana no gukoresha umwanya mu bintu byose dukora. Mbega wobwira iki aba batama? Nimba ari byo bituma wo babwira iki? Babisi imisoro ikore. Komera. Turabona mushinga ntahe ariko arandika. Mbega mushinga ntahe ibi bikubwira iki? Ni byiza ko abarundi baja hamwe buri munsi. Ego kandi cyane iyo biyumviriye igihugu bavuyemo. Mbega bikwigisha iki nk'umwe mu rwaruka? Jewe binyereka yuko hari abariko baragira intambwe, bariko baragira ico bariko bararaba ukuntu tubaye nk'abarundi, bakaba bafise n'imigambi y'ukuntu babona totera imbere. Mbega twitege iki? Naje ndumushitsi mu bandi sinzokubwira ibyo twitega gusa nuko nzi ko dufise umwubahwa ambasaderi aduserukira ngaha muri Amerika arizo kuba ari hari hamwe n'amatora aza kuba ibindi byose turaza kubibona uko nyene. Mbega nabo bubashikiriza iki n'ubuze muhurira ngaha? Yabo duhurira ngaha nuko nyene nabo nyene babananya kuza bariyumvira iterambere rya twese abarundi naho bobe batari mu ishirahamwe nk'iri canke rijya mugabo biyumve yuko twese turi abarundi naho turi hanze y'igihugu. Reka tugushimire kwa keza kawe. Mbere uyumva gute kuba washishe kuno munsi? Neza kwiyumva neza n'umunsi mwiza. N'umunsi tuba turindiranye igishika, urumva rero nta muntu ashobora kwiyumva nabi awushitseko. Mbega wiyumva gute byashikiye bikaba byashikiriwe mu rugo? Ni ibintu byo kwishimira kuko urinze ubona uhitwa ucagurwa mu bandi, akarere kiwawe kagacagurwa mu bundi burere bwinshi mu ntara 50, hagacagurwa imwe ariyo usanzwe ubamwo. Urumva ko ari ibintu by'umunezero, ibintu byo kwishimira. Abantu bo kwa muri Kentucky bo kwishima gose, bo kwishima na cyane yuko ibi bintu ari ibintu by'imboneka rimwe, si ibintu vyama biraba. Kumbure ni n'ubwa mbere bibaye muri Amerika. Amatora nk'aya n'ubwa mbere abaye, ikoraniro nk'iri n'ubwa mbere bibaye kandi gace ribera rero muri Kentucky. Urumva reko biryoshe cyane gose. Hari abavuze ati ngo ntibabamenyesheje igihe babamenyesheje igihe gito. Mbega wewe bivuze ku iki? Nibaza ko atari igihe gito kuko abo bashobora kuba barabivuze kumbure ntibavyitayeho kubimenya canke baranabimenya ahubwo ntibavyitayeho.
ari ibintu bita inyendamuvano. Umuntu arashobora kuba yanse ibintu agaca ashira ngo ntibabimubwiye, kumbe baranabimubwiye inshuro imwe canke nyinshi. Rero ariko ivyo ntibibuza yuko igikorwa kibandanya. Mbega twitege iki? Nibaza ko twitega ko igikorwa kigiye kugenda neza, nk'uko vyateguwe, igikorwa kiraza kugenda neza, kandi nibaza ko n'abantu bacitavye kumbure batari na bake, kubera yuko iki ni kiringo c'imbeho ibiki, rero benshi barashobora kutaza ku mpamvu zitandukanye, ariko kandi nabo maze kubona baje ni benshi cyane. Mbega wobwira iki bajya abantu baza gutorwa? Abaja gutorwa ico nobabwira nuko bokorera bose, uja gutorwa agakora mu ntumbero y'igihugu, agakorana n'umugambi w'igihugu, cyane ndiko ndavuga igihugu c'u Burundi, kubera nk'abarundi baba mu mahanga, ico bateza gukora nuko n'abantu baje gusuma. Ego nivyo harimwo impunzi, ariko impunzi irahunguka. Harimwo abaje bakorera ngaha baje gusuma, iyo rero usumye uteza gusuma utahana. Rero boguma biyumvira Burundi kuko nico gihugu conyene cabavyaye. Urashobora kuronka ubwende gihugu mu kindi gihugu, ariko bwita ubugira kabiri. Ariko ubwo rero burashobora kugukurwako. Ariko ubwo wavukiyemwo, igihugu wavukiyemwo, ubwo n'ubwene gihugu udashobora kwakwa n'umusi n'umwe. Ari nabwo rero nk'umurundi uteza kubandanya wishimira kuri umurundi, uteza kubandanya ukunda igihugu c'u Burundi, kubera nico muvyeyi wawe. Reka tugushimire kwa kanya keza muduhaye, Imana turasubira hari indani. Sawa murakoze cyane. Twaramutse kandi twe n'umuntu akomeye, mbega turakuramukije. Turonge kandi kukubona igihe tuganira, twaganiriye ku vyerekeye indi business kanaka, hari abantu bandondeye nimba ukeneye ndabaha inamba zawe n'abantu barenga 10. Ubinyemere ndaza gushaka inamba zabo kuri TikTok ndazibarungikire, hama bazokurondera. Mbega n'umuzi duhuriye ngaha kwera iki uri hano? Hano hari ibikorwa bidasanzwe uza kubera ngaha hantu, no kuvuga yuko dufise umushitsi w'imena ambasaderi w'u Burundi ari ngaha mu gisagara c'iwacu. Dufise kandi na president wa diaspora, twara diaspora ku isi yose. Diaspora irasinzira. Muri Amerika ubwo ni ibintu bikomeye cyane gose, haza kuba n'ibintu byinshi, haza kuba intambo, imvyino, indirimbo. Ubwo kubyukuri uno munsi n'umunsi ukomeye cyane gose. Mbega nk'umushinga ntahe bikwigisha iki kuri community yacu ngaha muri Louisville, Kentucky? Ahubwo ndavuga ko igisagara cyacu cyatewe uteka, uko ibintu byinshi byo bibera ngaha ni ibintu byiza cyane. Ahubwo n'abandi tuza turababwira kugira baze baraza begera ngaha. Akajambo kanyuma wodutekerera twebwe abarorezi? Byiza by'ukuri twagomba tubifuriza umunsi mwiza, kandi ku by'ukuri abatashoboye kwashika mwahomvye, ariko ndibaza mu kindi gihe muze murakurikirana amakuru kugira mu kindi gihe nabo ntimuze batange muze muhari. Mbega wobwira iki abantu baze gutorwa uno munsi baze kugirirwa ayo mahirwe? Mbega wobabwira iki? Ikintu babwira nuko bogerageza kugira ngo bashobore gukurikiza amategeko, kandi barongore abantu nko babishaka kandi babigomba, kandi nkabipfuriza novuga ati amahirwe kubaza gutorwa, kandi tubahana congratulation kuko ni igikorwa gikomeye cyane kuba umurongozi kwitanga. Ubwo ni ikintu gikomeye cyane gose. Turabashimiye cyane abo bantu bagomba kwitanga kugira ngo bashobore kurongora diaspora ngaha muri Amerika. Kanawe tugushimire. Murakoze cyane. Mutama turakuramukije, ndabona mwabereye. Mbega muje muvahe? Tuje tuva muri Pennsylvania, muri ville ya Pittsburgh. Mbega wimva gute kora bacingaha? Iwanje numva ari amahoro, kandi dushimye Imana yadushikanye amahoro. Mbega muringira indani ubwo bumwe bumva ku mutima uvuga kwiki? Ubumwe burakenewe cyane, kuko hatari ubumwe nta nguvu zihaba, kandi iyo hari ubumwe haba harimo urukundo. Rero kandi bituma tugira intumbero imwe n'umutima umwe kugira ngo dushike ku ntego, ku migambi myiza izofasha igihugu cyacu. Keshi ibyo uvuze birakunda kuba bigashirwa mu ngiro, muga badaye
bikononekara mbega bubona bipfirahe? bipfiriye umushinge ubaye nabi isoko iminsi yose iyo ryononekaye biteza kuba nabi ariko ndizera ibi umushinga umeze neza kuko birimo abantu bafite ishaka n'umwete wo kugira ngo bakorere abandi. Mbega ikivyemeza ni giki? Ikivyemeza nuko bamwe turazinanye kandi urabona n'ikintu kenshi bigaragara ni mu gihe ubona ko bafise umwete. Rero iyo umuntu afise umwete nivyo uramureka agakora hama mukamupimira ku bikorwa tukamenya ibikorwa kwa bishoboye canke imbuto yama. Mbega abo bantu baza gutorwa bobabwira iki canke bobatekerera iki? Abo bantu baza gutorwa cyambere ntibaje kurondera ivyubahiro, ntibakwiye kurondera ivyubahiro cyaye barondera inyungu runaka, baje kuba basuku b'abandi, yani gukorera abandi. Aho niba biyumvira nibagira ico ciyumviro bazogera gufashanya kandi bibuke no gufasha abo basize mu gihugu. Ijambo rya nyuma wobwira komite y'abarundi nga muri Amerika? Komite y'abarundi ikintu babwira nuko bakwiye kurengera ikintu cyose kibatandukanye. Rero muri ico gihe batagiye ngo barengere ico ntabwo bashobora kubaka ngo babirame. Rero ndabahamagarira kuba hamwe bataravye intara, bataravye iyo baje bazananye, bataravye igihe bamaze muri iki gihugu, ariko bibuke yuko hariho bene wacu bari hariya mu gihugu kandi dukwiye gufasha tukabereka urukundo no kwitera iteka nk'abantu twabaserukiye no muri Amerika. Akajambo kanyuma wobwira abakuzi wiho umwidondoro ku bakuzi batakuzi hama ubatekerere ijambo? Je nkuko biri sanzwe ndumwungere ndi Bishop Bosco na mu gihugu baranzi cyane, nakoreye igihugu, narongoye urunani rw'amashengero y'amadini yose mu gihugu, nabaye umuhuza muri Arusha, ndagenda muri Ethiopia ndaba umuhuza w'amadini, ndaja mu nama y'ubumwe z'uburaya, naone turapataje twasanga na coalition des juifs Israel y'abajuif ko dupartage ukuntu twogwanya isembatsemba tugatsimbataza amahoro. Rero kubw'ivyo nico gituma ubumwe bukenewe cyane cyane mu Barundi, tukarengera ivyo dupfa n'ubudasa ariko tukamenya ko dufise igihugu kimwe kandi twese kiturindiriye kugira ngo tubarabe ico twomarira igihugu na bene wacu twasize hariya. Muragize neza, Imana ibahezagire. Twongeye kubaramuca kandi turi kumwe n'umutama akomeye bavuga ati ugusumba ntumuvuga izina. Mbega mushinga ntahe bakwita gute? Nitwa Jean Marie Kagabo, nkaba ntuye hano muri Ruzivire. Yego. Mbega mu bikorwa ujejwe iki? Icambere muri bikorwa ndi president w'no rubanza, hanyuma nkaba n'umukandida ku rwego rwa OPE Amerika. Ahubwo ubu niwe twaturondera avuze ngo n'umukandida ariko aritoza. Mbega byakujemo gute kugira witoze mu bandi? Jewe cyatumye nifuza kwitoza mu bandi, mbaye hano muri Amerika imyaka igira 19. Nagenda ubuzima bw'abantu tubanye hano, nagenda bwiga umunsi ku munsi, mbona igikwiriye. Nsanga rero ico kintu nije ngomba kugikora. Icambere uravye amashira hamwe atandukanye yagira ko ibikorwa bitandukanye, ukabona baracanyemo nk'ako kanya, jewe nararavye nsanga ndafise igisubizo naco fise no gushira abantu hamwe nkabo muhuza. Uko umuhuza rero no kuvuga ko ndengera ivy'amadini, nkarengera ivy'amashira hamwe, nkarengera intara, hanyuma nkazana igikenewe. Kubera iki bo gutora bari hano? Igituma bontora ibituma bontora ni byinshi, ariko mfise imigambi 3 ihambaye. Umugambi wa mbere nuwo gushira abarundi hamwe ko nabivuze. Umugambi wa kabiri uravye abarundi bakora business cyane cyane. Abarundi nka diaspora tugiye kuba duhagarariye igizwe n'abarundi benshi bamaze gushora ibintu byabo mu gihugu, ivyo bintu ntibigaruke. Mfise rero programme ndende namaze gutegura inanditse y'ukuntu nzofasha abarundi bose bashaka kurangurira ibikorwa byabo mu gihugu kugira ngo bagire aho babaza.
tuzoshinga urwego rushobora kwama rukurikirana nimba ari ibyo ugomba gushora cyangwa gukura mu Burundi uzobaza bakaguha umuco. Hagize umuntu akwambura ari mu Burundi tuzokubaka systeme yaho ushobora kwitura utiriwe urava ngaha bakagufasha ibintu byawe bikagaruka. Umugambi wa kabiri, urabona n'ubundi uyu munsi abarundi benshi barafise ikibazo cyo bamba bafise uburyo bwo kugira barungikira abavandimwe barungika amafaranga. Niyo barungitse amafaranga nk'ivyo nanivuze hejuru vya business ntibabone uko agaruka. Mfise umuti rero w'ukuntu umuntu ashobora kurungika amafaranga uyu munsi naho vyo bihumbi 10 munsi y'idolari akanayagarura munsi y'idolari. Iyo urumva ico n'ikintu c'akamaro ku barundi cyane gose. Ikindi no kuvuga hamwe bontora hamwe mu nyizera mu kantora nzogira ibishoboka byose ngire ico no kwita framework no kuvuga n'amasezerano ashobora kudushikana hagati ya diaspora n'u Burundi kugira ngo abarundi bari hanze bagira ijambo mu gihugu nabo bagira influence no kuvuga be influence leta hari byinshi dukeneyeko ariko muri ibyo byinshi dukeneyeko twebwe natwe hari ibyo tuyigomba no kuvuga hari ibyo dukeneye tugire win-win no kuvuga ntuzenya diaspora igira ico yunguka mu gukora ikorera abarundi n'abarundi bagira ico bunguka. Mwumvise imigambi umukandida afise kubaza kumutora, iyo niyo migambi afise. Mbega baravuga ati haburana babire bagacinda umwe, nibacinda mbega uravyemera canke uzoshigikira imigambi ugiye acinze nivyashika cindwa? Uretse gutsindwa koko bidashoboka, jewe namaze kuvuga ko ndi umuntu w'umuhuza muri ubwo buryo bwo kumuhuza. Twamaze kugira urunani n'abantu bavuye mu state atendukanye bariko bariyamamaza kuri uyu mwanya kugira ngo twereke abarundi n'amakungu yuko ivyo turiko turababwira atari bituvamo gusa ari byo dushobora gukora. Ubwo rero gutsindwa jewe hoho ntibishoboka, ariko ntsinzwe nzovyemera. Abantu atari abarundi bipfuza gushika kwiyo migambi nabo ubabwiye iki? Abantu batari abarundi bipfuza gushika kuri iyo migambi nabo twibaza yuko botera intambwe nk'iyo tuteye dukurikira imigambi rashi ya diaspora idasinzira. Iyi diaspora tugiye kuyobora mu rwego rwa Amerika ni diaspora ifise urwego ruri hejuru mu rwego rw'isi yose, ifise umurongozi mu rwego rw'isi yose, ifise inzego mu rwego rw'isi yose. Ubwo rero ari nk'abakongomani canke abanyarwanda baba badafise urwo rwego nabo basaba ko botera iyo ntambwe bagashinga inzego bahereye hejuru bamanuka. Reka dugushimire kwa kanya keza muduhaye. Chuti bakundwa twongeye kubaramuca. Mbega mugenzi, amakuru yawe? Ni meza cyane. Mbega bakwita gute? Nitwa Mugenzi. Waje uvahe? Mva Buffalo, New York. Bavuye kure. Mbega ibi bintu bikwigisha iki nka wewe nganuko n'ubuntu? Sha nta bintu byinshi binyigishe, ahubwo naje kwiga kugira amenye ikigiye kuzovamo. Sinzi imigambi badufitiye kugira tumenye uko ibintu biri kubiragenda. None ntibiyamamaje? Wapi ntabiyamamaje ntituzi ivyabo. Urubatse canke bado? Ndubatse, abana babiri. Okay. Warakoye ntiwakoye? Narakoye. Mbega wewe nka wewe wubatse nije jamu wobwira twebwe abakiri bato? Ku vyerekeye iki? Kuri komite yacu kugira tube nk'abavyeyi bacu barambana. Icyo novuga nuko kuja hamwe hama tukubaka igihugu cyacu. Reka tugushimire. Amaja. Buffalo. Oh, Diaspora da Sinzira.